DFTV Tunda Juhudi. Reka tubahe ikaze bakunze ibiganiro bica kuri DFTV 257 twizera ko mumerewe neza mwese muri ko muradukurikirana. Iyi akaba ari DFTV Sports, twaba tuje mu kiganiro cyanyu ca Le Journal aho tugiye kuza turarabira hamwe bimwe bitandukanye mu vyandikwa n'imenyesha makuru ku mugabane w'Uburayi. Tutarinze kubarandira, reka duhere kuri Mundo Deportivo isanzwe yandikira mu gihugu ca Espagne aho yanditse kuri Barca, aho Barca yashize ibiciro vy'abakinyi barayo bari ku isoko, harimo Nelson Semedo miliyoni 50 nkuko mubibona ngaho, Filippo Junior 30, Jean-Claude Todibo miliyoni 25, Rafinha, Vidal na Wage nabo bakaba bari hagati y'imiliyoni 10 na 20. Akaba ari mu ntumbero yo gukusanya amahera kugira ngo bashobore kuronka amahera yo kuja kugura umusatiriza akomeye cyane asanzwe akina mu mugwi wa Inter de Milan, Lautaro Martinez. Nkuko tuburavye muri Sports nyene isanzwe yandikira ngaho mu gihugu ca Espagne, yavuze yuko Inter de Milan ishoboye kuba iriko iriga iyo offer ya Barca y'imiliyoni 50 guteranya abakinyi babiri. Muri abo bakinyi babiri Inter de Milan irashobora gucagura hagati ya Vidal, Filippo na Umtiti. Sport nyene ikaba yanditse kuri Ansu Fati aho FC Barcelona yamenyesheje yuko ata offer nimwe izokwemerwa iza irondera uwo musore w'abakiri muto Ansu Fati. Marca nayo yanditse kuri Real Madrid, accord entre Real Madrid et Casemiro ya kontra gushika ku 2023. Tutto Sport nawe isanzwe yandika mu gihugu c'Ubutaliyano yanditse cyane kuri Juventus, aho Juventus yashize abakinyi 11 bose hanze mu bagiye gusohoka muri uwo mugwi kugira ngo barondere ubushobozi bwo kugira ngo babandanye biyubaka muri sezo igiye gutangura. Muri abo bakinyi 11 hariho amazina amwe dusanzwe tuzi, harimo nka Miralem Pjanic, Gonzalo Higuain. Ayo mahera akaba ariyo Juventus itegekanya kugira ngo igende mu mugwi wa FC Barcelona ibaze ivya Ousmane Dembele nkuko vyandikwa na Mundo Deportivo yandikira muri ico gihugu ca Espagne. Kandi Juventus ikaba ifise n'umugambi wo kuja muri equipe ya Manchester United ikabaza ivya Paul Pogba nkuko nyene dusanzwe tubibona muri yo Tutto Sport yanditse. Juventus ikaba yasavye na Paul Pogba yuko yogabanya umushahara wiwe ukaja munsi y'imiliyoni 12 nkuko mubibona ngaho kuri Tutto Sport. Abola isanzwe yandikira mu gihugu ca Portugal nayo ikaba yanditse kuri Paris Saint-Germain na FC Porto yuko vyumvikanye ku musore asanzwe akinira mu mugwi wa FC Porto. Ku ruhande rw'ububafu Alex Telles. L'Equipe isanzwe yandikira mu gihugu c'Ubufaransa nayo yagize ikivuga kuri André Villas-Boas. Inyuma y'igihe kinini bari mu micamirano André Villas-Boas n'ikipe ya Olympique de Marseille. André Villas-Boas akaba yatangaje yuko agiye kuguma muri uwo mugwi wa Olympique de Marseille no mu mwaka ukurikira. Tukaba tugiye kumubona na sezitaha ari ku ntebe ya Olympique de Marseille. Tubibutsa kandi yuko iyo mugwi nyene Olympique de Marseille waronse ububasha bwo gukina inkino za Ligue des Champions mu mwaka ugiye gutangura. Gazeta dello Sport yavuze ku mvune ikomeye cyane yagize Ibrahimovic, aho yanditse ati ai Ibra, avuga ati ishobora kuba ari impera ya sezo kuri Ibrahimovic. Ndetse Gazeta dello Sport nyene isanzwe yandikira muri ico gihugu ca Italy ikaba yanageze kure ivuga yuko ashobora kuba ari n'impera za kariyeri za Ibrahimovic. Twibukanya yuko Ibrahimovic asanzwe afite imyaka 38. Mundo Deportivo yandikira muri Espagne nayo ikaba yagarutse ku nkuru ya Lionel Messi yuko ashobora kuba agiye kwandika amateka mu kugira uruhara mu bitsindo bishika 1000, harimo amagori we nyene yitsindiye na ya mipira atanga ivamwo ibitego. Hakaba habura ibitsindo 14 gusa kuvyo kugiramwo uruhara kugira ashikane ayo magori 1000. Nivyo twari twabategura no munsi muri Le Journal. Noba himiriza kora subscribe kuri channel ya DFTV 257 kugira uzurabu wa mbere mu kuronka ibiganiro nk'ivyo. Murakoze cyane. DFTV Tunda Juhudi.